Ndabaramukije mwebwe mwese mukurikira televiziyo Isanganiro kaze muri ano makuru mu Kirundi duhera ku ngingo nkuru ziyagize. Ibagiro ry'ibitungwa ry'Ibujumbura rigiye kuzosubirizwa niririko rirubakwa muri zone ya Muzinda ni mu ntara ya Bubanza. Umuyobozi mukuru arongoye ibagiro ry'Ibujumbura avuga ko atagihindutse ibikorwa bizoherana n'uyu mwaka. Turabashikana muri quartier Uwinterekwa aho abanyagihugu baba hafi y'aharakuzi cari ni muri zone ya Gihosha batewe ubwoba nuko ako kuzi gashobora gutera amasanganya nko mu myaka yaheze muri iki gihe c'imvura bagasaba ababijejwe kubatabariza. Murabikurikira mu kanya mw'idonido ryano makuru. Ndasubiye kubaramutsa narimpejeje kwibabwira yuko hari ibagiro ry'ibitungwa ririko rirubakwa muri zone ya Muzinda ni muri komine Rugazi y'intara ya Bubanza rigiye kudosubirira ibagiro rikuru ry'Ibujumbura. Hubert Mbabazi umuyobozi mukuru waryo hari nawe harongoye ibagiro ry'ibitungwa ryo mu gisagara ca Bujumbura avuga ko atagihindutse iryo bagiro rizoba ryatanguye gukora mu mpera z'uno mwaka. Mihaye Kanyange yarahishikiye. Iryo bagiro ryubatse kw'ibarabara ry'igihugu numero 9 Bujumbura Bubanza ni ku birometero 15 uja Butsuruzi Muzazi mu kuboko kw'iburyo. Winjiye aho ryubatse hari inyubako ubw'inyuma ubona ko zaheze kubakwa ariko ushitse indani biraboneka ko hakiri udukogwa. Mu nyubakwa nini niho hari ibagiro rizokwakira impene n'intama ukwazo n'inka zifise ikibanza cazo. Hari n'ivyuma vyinshi, hari kandi n'icumba kizokanyisha izizoba zabazwe hakazubakwa bibiri. Hirya gato y'iyo nyubakwa hari ibagiro rizakira ingurube. Hamwe hose hari hazoca amazi n'imicafu yindi bikazoshikira mu binogo bitatu vyateguwe muri urwo rupangu nyene. Iryo bagiro ryegukira uwikorera utwiwe ryubatswe ku Muzinda ngo kubera ko iry'Ibujumbura rishaje kandi akamota atari keza kubaba hafi yaryo nk'uko bisigurwa na Hubert Mbabazi umuyobozi mukuru waryo. Ibagiro ko rubuwe ni ibagiro rishaje kandi murabona ko riri hagati mu gisagara riri muri quartier harimo amashure harimo ibitaro. Murabona yuko kubisanzwe ibagiro ryateza kuba ngaho. Rero twajizigera iciyumviro cyo kubaka irindi bagiro rya kijambere twarasabye leta iraduha ikibanza hariya ku Muzinda. Iraduha ikibanza hari ivyigwa by'abigwa bita impact environnemental byose byarakozwe baraduha kijya kibanza turarondera uburyo turubaka nk'uko mwabibonye. Ku kibazo c'uko ibikorwa vyatevye guhera ngo bisigurwa hanini nuko impusha mu vy'intwaro zagiye ziteba. Byaratevye bimaze imyaka myinshi byaratevye kubera ibintu byinshi ibintu muri administration impusha zo kugira ngo tugire kiriya byaragoranye no kugira ngo ibyuma bishike ibyuma tubibe de douane tubitwara ariya byaragoranye. Mu ntwaro muri zone Muzinda Anse niyo nkuru arongoye iyo zone ayo macuniro ngo azotuma ikigega ca komine Rugazi cisununura. Twebwe hano muri zone ya Muzinda tubonye ikibazo nk'iki tukabona n'umugambi washo gutunganizwa hano iwacu tubona ko amateka adasanzwe cyane kuko ubwa mbere hoho niba hari ikibanza kimwe mu gihugu kizoba kiri ngaha mu karere iwacu muri zone ya Muzinda. Twebwe rero tubona yuko ari akarusho gakomeye cyane kuko ubwa mbere hoho nk'abahinga bo ngaha mu karere iwacu bazoronka akazi. Ubwa kabiri bijyana n'amakori ikomine izo gusinura hanyuma ikaba biterambere ibice bibandanya kubera ko uburyo buza bwabonetse buvuye muri kino kibanza c'amacuniro. Irakoze Mihaye aba kandi akorera hafi yaho yizera ko igiciro c'inyama kizogabanuka. Turanezerewe cyane kubiryo bagiro baripfuje kuryubaka muri zone yacu ko bihora bitugora cyane iyo twifuje kurya kanyama turaronderaho tukagurira tukahabura
ugasanga mu isoko naho bariko baraduza ibiciro ariko nibaza ko riri ngaha muri zone yacu bizotworohera cyane na rya nsanzwe nkorera ngaha hafi. Ibagiro ry'Ibujumbura rikaba ryubatswe mu 1960. Arakoze Miheye Kanyange. Bamwe mu banyagihugu baba muri quartier w'Interekwa hafi y'aharakuzi cari ni muri zone Gihosha mu gisagara ca Bujumbura bavuga ko babayeho mu bwoba bw'uko ako kuzi gashobora kubononera vyinshi muri iki gihe c'imvura. Basaba babijejwe kubatabariza hatarasubira kuba impanuka nk'izibonekeje mu myaka iheze. Tubakurikira. Iyo imvura iguye turagira ibibazo cyane. Akakuzi karahura n'ingorane, abantu amazi akabomoka, abantu tukabura ico dufata n'ico tureka. Rero ico twagomba dusabe ko tugira ubuntu tukaronka abamenyesha makuru begereye muri aka karere. Twagira dusabe leta ababishoboye nk'ikigo kijejwe kubaka amabarabara cyangwa kijejwe kubaka ibintu by'inzuzi badufashe batugirira amakanevu, bagire amakanevu akwiye kugira ngo ukakuzi ntigashobore kwinjira mu mazu y'abantu cyangwa kubomora amazu. Ko iyo imvura iguye ari nyinshi turagira ibibazo, abantu bubatse amazu kandi murazi yuko ubuye ibintu bizimvye, amazu arazimvye, inzira goye kuboneka. Iyo umuntu rero yayubatse canke iri mu karere impande yako kuzi twama tugira ibibazo. Iyo imvura iguye usanga turiko turasukura, turiko turagerageza gusubiramo gushasha kubera ibibazo biba byatewe n'akakuzi. Kera amazi akakuzi ni kanganuko kari gatonya, ariko kubera imvura ibisigaye igwa ari nyinshi tubona uko imvura iguye niko gatera kimburuka. Hari abantu benshi batwawe, hari abantu benshi inzu zabomaguritse. Abajeje inyubako, abajejwe gukinga ibiza n'isibe, mbona umengo twobasaba bakadufasha, bakaza hano hantu bakaraba ico bodufasha bakatwubakira nka kano kuzi. Ndafite ubwoba ko n'abana bohava batwagwa hano hantu, abana bariko bararengana cyangwa baja ku mashure, amazi ahegereye nayo nyene mbona umenga ashaka gutwagwa. Ahantu ndahibuka kera twarahaca nk'ubu tugiye ku mashure ye utembera yari kane bisanzwe wakubita intambwe imwe ukabarajabutse. Mugabo ubu turabona yuko haramaze kubimanga, uduze iyo ruguru hoho usanga ari ibindi bintu. Rero twebwe ico twosaba inzego canke ubushikiranganje bujejwe ivy'inyubako nuko ahantu boza bakahakora, kubera turibuka mu myaka iheze haratwaye abantu batari bake, uretse abantu gusa haratwawe n'ibitungwa vy'abantu barahomba, amazu y'abantu arasiduka. Ubu hari abantu ubuzima bwasubiye inyuma cyane kubw'ururuzi. Rero twosaba inzego zibijejwe kuza bakadufasha, kubera n'aya mazu asigaye turana amazu ahegereye ntakingiye. Boza rero bakadufasha aha hantu bakatunganya. Ubundi akakuzi ndibuka ko 2018 hari ahantu twaca n'amaguru, hari ahantu ubona ko atangorane nimwe hateje. Ibi bintu byagiye birakomera inyuma yaho higeze kuba imyuzurira bitwara abantu, hapfa abantu benshi muravyibuka, kugeza yaho bamwe babatora kuri Gare du Nord bavuye ngaha mu Gihosha. Nukuvuga iki rero, uko imyaka itera yicuma ururuzi rutera gwaguka gute? Mubona ko ubona ijebu yatubwiye ko ivyibura imvura izogwa nyinshi. Ubu rero tutanguye kugira ubwoba bivanye naho twe tubaye ngaha hafi. Murabona ko by'ukuri nk'amazu yoyo yarasanzwe vyitwa ngo yegeje kure, ubu nayo bariko arashikirwa. Rero nk'ico twosaba ababijejwe, twobasaba yuko twasaba yuko bahagarukirako, kuko bagiye baratubwira ko bahapimye mugabo vyahereye iyo twama tubona baca ngaha muga nta kirakogwa. Turasaba n'ukuri ubutabazi bwihuse. Abantu ngaha bamaze gupfa, nibuka muri 2018 harapfuye abantu arenga n'imiburiburi 15 bitewe n'akakuzi. Bamwe babatora hariya mu makanivo batemvye. Rero n'abandi bacitse ibimuga, ndetse wanashaka hariho n'abamaze n'abaciye babaho nabi bivuye amazu yo yaratemvye aragenda, bamwe baromotse, abandi bishwe. Harabomotse amazu ashika 30 ngaha mu karere iwacu impande ya Cari, kugeza aba bantu babamo ntituzi iyo bagerereye.
Amakuru tuyabandanirize mu makungu aho ibitaro vyo muri Gaza ngo bigeramiwe n'intambara. Amakuru hashikirizwa n'abagenzi bacu ba France 24 amenyesha ko abanyagihugu baharugwa mu bihumbi bugaraniwe mu bitaro. Ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS rikaba rihamagarira abantu kureka guhora ibijanye n'ubwo bwicanye mu bitaro. Ni inkuru tubaza mugenzi wacu Alain Désiré Bukeneza. Une épaisse fumée enveloppe le nord de la bande de Gaza, comme ici dans la ville de Beit Lahiya, ciblée par des raids israéliens non loin de l'hôpital indonésien. Umwotsi mwinshi ni utwikiriye uburaruko bwa Gaza. Inko ngaha mu gisagara ca Bekaya harimo hakozwe ko ibitero n'abasirikare ba Israel hafi y'ibitaro vya Indonesi. Igisirikare ca Israel cemeza ko casambuye amabarabara menshi aca mu kuzimu bita tunnel n'ibirindiro vya gisirikare vya Hamas. Ishure ryo mu gisagara naryo ryarakozwe ko hari mwijoro. Nk'aba bavuga bati twaje ngaha kuko twari twibaza ko atawuhegera. Bose bari basinziriye. Iyo haba ku murango canke hakaba abariko bararengana benshi bari kuhasiga ubuzima. Zarose haba niha nazo ntizoroherwa kurengana. Amavuriro menshi ntagishobora gukora. Ababibonye bavuga ko ingwano zidasanzwe zabereye iruhande y'ibitaro Arshifa, ibitaro binini gusumba ibindi muri ico gihugu. Kuva ku munsi wa gatandatu umuyaga nkuba ntukiboneka. Abagwaye cane co kimwe n'abana bashika 40 bavutse batageze barageramiwe cane. Ayo makuru agatangwa namwe mu mashirahamwe mpuzamakungu. Igisirikare ca Israel gishikiriza ko gishobora kwemera ko abo bana bavutse batageze baja kuvurirwa handi. Inzigenewe kuvura abagendana ingwara y'umutima ku bitaro Arshifa yose yarasenyutse. Amakuru hatangwa n'icegera c'umushikiranganje w'amagara y'abantu w'ubutegetsi bwa Hamas muri Gaza. Mu manuko bwa Gaza naho haratewe bombe zine ziheza zisitura inzu zigera ku 10 mu manuko ku rubibe mu gace kitwa Rafa kari mu minwe y'igihugu ca Misiri. Barahuguruye kugira ngo bamwe mu banyamahanga canke abafise ubundi bwene gihugu bashika 500 barengane. Nico kimwe n'abanyapalestine bakomeretse. Muri abo barenganye harimwo abo muri Pologne, abahume bashika 100 n'abarusiya bashika 60. Kuva itariki ya mbere mu Nyonyo kuri urwo rubibe barugurura abantu bakarengana ariko ntibishika imisi yose ku mvo z'umutekano. Parmi eux des Polonais, une centaine de Roumains et 60 de Russes. Depuis le 1er novembre, le terminal évacue ponctuellement quelques ressortissants, mais n'est pas en mesure d'ouvrir tous les jours, faute de garantie de sécurité. Mu gusozera no makuru tubamenyeshe ko kuri wa gatandatu kwigenekerezo rya 18 ku kwezi Radio Isanganiro izobikwije imyaka 21 iheze itanguye gusamirana. Mandine n'amahoro yahoze arongoye igisata cibiganiro kuri iyo radio arashima intambwe igeze kuno munsi aho yanashoboye no gushiraho igisata gikoresha televiziyo. Arashima kandi ko amakuru n'ibiganiro bishika mu gihugu cose biciye no ku buhinga ngurukana bumenyi. Turashima cyane uno munsi aho Isanganiro igeze. Ni radio yumvikanira mu gihugu cose, ni radio yumvirizwa cyane. Twaravyumvise mu vyigwa byagiye birakogwa ko iri mu maradiyo yumvirizwa cyane mu gihugu. Ico kintu kiba gikomeye cyane, no kuvuga yuko abanyagihugu baba bashima amakuru baronka n'ibiganiro baronka biciye muri iyo radio Isanganiro. Ni radio kandi yashoboye gushikira n'iyindi ntambwe kugira iti nitwifuza gusa kugarukira ku radio, turifuza no kuja ku rundi rwego turonke imbonesha kure. Ico kintu ni kintu gikomeye cyane kandi turanayibona radio Isanganiro iriho no kuri ibi no kumvuga kuri zino mbuga za none ariyo bita ama réseaux sociaux. Turanayibona iranashikiriza ku mwanya makuru ko genda ratangwa. Ico kintu kiba gikomeye cyane, no kuvuga yuko ibikeneye guhagarara nk'iradio ijana nibihe. Ikintu ca mbere numva no kwifuriza iradio nuko yobandanya ibimboneza mu bijanye no kumenyesha amakuru. Ica kabiri nuko yoshobora kubandanya ishobora gushikira umunyagihugu uriya wo hasi hari yo dusanga mu mitumba. Ico kikadufasha ko umuntu yumviriza radio ashobora kugira isanamu y'ukuntu igihugu cifashe. Ica gatatu ni kuronka
abamenyesha makuru bashobora kunagura n'igisata cyo kumenyesha makuru no kuvuga burya iyo ikinyamakuru kimaze gushikana imyaka nk'iyi no kuvuga kiba gifise abo gishobora gucira umugani nuko rero yoshobora kubandanya ironka abamenyesha makuru binararibonye kandi bazi umwuga banawukunda bamwe bita de model icanyuma nohereza ko ni icuko ishira hamwe umuntu agifuriza kuri bastable rihagarara neza mu bijanye no gutunganyiriza abakozi mu gujanye n'ubutunzi turi mu bihe bitoroshe mu isi yose yuko hariho ubukene budasanzwe kandi bukora ku bisate bya byose no kwifuriza rero kwishira hamwe ryogeraho yigenga mu bijanye no kuronka uburyo bwo kubandanya ububaho. Amakuru twabateguriye kuri uno munsi ni hano duciye tuyasozerera nk'abanda bashimiye mwebwe mwese mwadukurikiye ndabifuriza kubandanya muhimbagwa n'ibiganiro vyacu.